Musiri Champion TV. You are my champion. Reka ndabaramutse ndabipfurize ibihe byiza nogere ndabaramutse ndabipfurize ubuzima bwiza aho muherereye ndabwira ko ndabakunda cyane fresh too hama kandi ndababwire ko Imana irabakunda niko bimeze again and again I said again and again ku muntu wari wese yumviriza ibiganiro byacu ku muntu wari wese arabi ibiganiro byacu hama kandi for the second time murabona ko nongeye kugirirwa ibakwe ryo guhura numwe mu bantu muzi cyane umukinyi wa mareresi umuririmbyi akomeye cyane mu gisagara ca Bujumbura no mu ncungararo yaho everywhere in the world muri ko muradukurikirana support sana ku bantu mwese mutureke ko mudukurikiranye mane bizibasirano indundi kasora basupu y'ubunyegeri mavuta y'abademu mudakubitwa subizaho nkuye siro ruje hama kandi selector man in town the number 1 nta numwe atanzi nta numwe kandi atazi ibiganiro nkunda kubahereza ndabazanira ama topic agezeho kandi nkabazanira babantu muwa mukunda cyane uyu twaheruka gukorana ikiganiro mwarabonye mu ma televiziyo yatandukanye yaheruka gukora press conference yimuri bintu niko novuga ava mu Carama aho yarasanzwe akorera agana muri Kigobe murahazi muri Kibunowa musi ya radio novuga radio Lema FM hama ni hasanzwe akorera ibikorwa bye bya buri gihe twarakoranye ikiganiro inyuma ya press conference ikiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru mwarabibonye yuko yababwiye projet nyinshi cyane kubijanye na hidden talent hama uno musi uwo musi nyene akaba ariho yanaberetse indirimbo shasha yari yabazaniye nk'umukinyi wa mareresi ashoboye no gukora byose uno musi rero turaza kuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye muramubona ameze neza happy liver selector man wagwan umeze neza ni bon muraho meze fresh karibu cyane thank you so much umeze fresh ariko mu buzima busanzwe banatwaherukana kera kama kawaida ndabona ibintu biguma bihinduka yeah mzee wa vitu vya hivi na hivi I'm Tobo boy Elwe kora mugahogo bakumvire kama nituza nzora tukuzi donc twari tukumenyereye mu mafilme enwe abantu benshi bakuze mu mafilme ikore mugahogo rero kugira ngo banze bumve ko no mugahogo ubizi aka kazi kisokuru aka kazi kinyokuru gatambe nakabageze mu zabukuru abo bavyaye data abo bavyaye mama nabubahwa Imana ibahe kuramba yehe yoho yehe Imana ibahe kuramba yes Azante sana anyway ndakunda dukuru twawe ndakunda ingendo nkwenza mu kiganiro kama kawaida imisi yari myinshi sitabonanya yari myinshi sana ariko akazi kari kenshi but now I'm here yes yeah anyway waberewe amna bwana hari kintu merutse kumva inyuma y'iko dukoranye ikiganiro inyuma ya press conference ngo uri n'umuntu utwenza cyane bikomeye cyane apare yabijya bazi mu mafilme gutwenza gutwenza bivana nico n'umwanya umuntu arimwo kuko hari ikintu wokora icyo cyose ugasanga umuntu n'umutwengeje ibaze nk'umuntu basohoye mu nzu kubera yabuze amafaranga yo kuriha inzu wumva wo mutwenza gute utayamuzaniye ngo aca yariha nibikunda bore sana ku bantu mwese mwanyagiye kubera babasohoye mu nzu bisaba ko yamuha akayariha aho umutwengeje nta yindi nkuru wotera atari ko yariha ego cyane ariko fresh tu after ya ingere yo donc after ya press conference ubona ibintu bimeze gute musaza after ya press conference twakoze yagenze neza cyane urabona ko twari ko tuvuga ku ndirimbo kwa Nema aho abantu bayakiriye bien ndashimiye ku bantu bose bashaka gukurikirana video na audio kwa Nema mu mihingo itandukanye abari USA Canada Arabie Saudi Zambia mu Rwanda muri Tanzania Congo na Kenya n'ahandi hose bashoboye kuyikurikirana big up to you mwarakoze cyane haravuzwe ibintu kuri ijya senza kubizako ariko inyuma ya hidden talent nyuma y'ikuyikuye mu Carama ukayigeza mu Kigobe hari benshi bavuze amajambo bivanye n'ingene Chimamanda Moses yagaragaye muri ijya ndirimbo yawe wamuvuzemo
ariko sinza kubigaruka ko ndaza kugaruka ku majambo yagiye araranga ubuzima bwawe apart yuko uri umuririmbyi ukaba uri n'umukinyi w'amareresi ubu none ubibona gutiza impano zose ari zibiri ziri mu maboko yawe izi mpano zose ni kuzituritsa ni kuzihonyora ndakesera asha ni kuzataka kuko burya gukina amafilme no kuririmba birajana ugiye kubikurikirana amafilme menshi twagiye dukina harimo indirimbo harimo utuziki kuko filme idafite umuziki ntishobora kuryoha iciba théâtre cyangwa ikaba ibikino bisanzwe ariko yitwa filme mu gifise musique ico twita musique de fond twa tuziki tuvugira hasi turiko tuyaga uco vyumva na amatapi voilà so musique nayo yataka naravuze ko nuko ndabishoboye kuko ntushobora kuja muri muzike utabishoboye ikindi naco muramvuga nuko mu bisanzwe filme umuntu wari wese yoshobora gukina bivanye na directing umuhaye amubwira ati kina gutya bikore gutya agashobora gukina ariko muzike uyikora mu gihe ari impano yawe sinzi ko tuvyumvikana ariko turavyumvikana ko mu gihe atari impano yawe ushatse kuvyigana bica bikunanira kuko hari abakinyi benshi b'amafilme kuririmba wosanga bibagoye ariko gukina filme bakabishobora cyane ariko wowe uri n'umwe mu bantu babijanisha kandi bikaryoha cyane uko ugerageje kuraba indirimbo kwa Nema uburyo yakozemo hari n'abaririmbyi ntitubyibagire yuko bamaze imyaka sindabavuze mugabo kandi batogera kuri ijya ntumbere bahora indirimbo ariko kubera ko watanguye ku ndirimbo y'Imana bon nibaza ko siyo nahereye ko ubwa mbere ariko niyo itanguriwe ko gupromotingwa cyane ndetse no gukorera video kuko izindi narabivuze ko zava mu mafilme zikaja kuri YouTube haraciye n'igihe atandirimbo shirako so impamvu nahereye ku ndirimbo kwa Nema nuko je umuntu niyumvira cyane ku Mana yandemye nkavuga nti vy'ukuri ikintu cyose nkora ndagishobozwa n'Imana aho abandi numva umenga ngo baja mu bapfumu kugira ngo bashobore guteza imbere impano zabo abandi ngo bakaja kuroga jewe nshira Imana imbere yampaye impano ko ariyo ishobora kunshoboza gukora n'ibindi byose so kubona nahereye kwa Nema ni kugira ngo nereke umuntu wari wese ko ibintu byose dukora ari ku buntu bw'Imana kwiga amashuri ukayarangiza ni ku buntu bw'Imana gukura uri umwigeme ukarongoga ukagira mariage ni ku buntu bw'Imana hari abasazira muhira neza cyane so ikintu cyose uzobona ushitse ko mu buzima ni kwa Nema rero iyo title nayumviriye mu gihe mbona ko uwo ari we wese ishobora kumukorako ni nayo mpamvu video ubona harimo ikimuga kidafite amaboko na ndabivuga ariko ubuzima kiburyohererewe umva kivuga ati ukomeze sindi butuma amaguru acanaga canka amaboko ni kwa Nema Imana izi impamvu vyagenze gutya icimpa n'ububasha bwo kubibamwo so niyo mpamvu niyo video titre ncambera no kuyo ndirimbo asante sana mbo twigarukire ku Hidden Talent iyi projet ubona donc ushaka kuzoyigeza he muri kazoza kawe kuko hari abantu bazanye projet nk'igi urabona ni projet nini kuko projet iri mu duharuriye nko mu guhera mu miliyoni 100 ni projet nini kandi bujya hajya wiyumvira ikintu kizima kubera ko arabaririmbye bakinyi b'amafilme arabandi bantu bafite impano zigiye zitandukanye numvise enuwe no muri rya projet hose birimo kuko nagiye ndabona amafoto kandi byose bimeze neza ubona iyi projet neza na neza ushaka kuzoyigeza he rero muri kazoza neza na neza jewe nariyumviriye ndavuga nti ubwa mbere ho ndashaka nk'abanyeshuri bari ku mashure bantahure banyumve je nariyumviriye ndarabakote kwanza y'abanyeshure biga amashure guhera mu wa mbere gushika barangiza za kaminuza ugasanga hari yindi impano batigeze bamenya yihishije muri bo we akizera gusa ko kwiga amashuri akarangiza amashure c'est bon nindangiza kwiga nzoca mbaho neza orke turabona ko arabangiza amashuri ubuzima bukanka kuko batigeze bamenya yindi impano nzanano baremanywe ishobora kuzobasova mu gihe bijya bigiye batararonka uburyo bashaka kubikora so rero ncankora Hidden Talent murabona ko ari mu gisata cha talent show nshiramwo ahantu umuntu wese avuga ati ndiko ndiga canke narabuze ikindi kintu nokora ashobora kuza akadekuvura impano yiwe yindi yinyegeje umva yitwa Hidden Talent impano yinyegeje so bizofasha benshi cyane nico cambere naravye umuntu abeho azi impano yindi yinyegeje nabandi bose baririmba arashaka kubaririmba mugabo atazi ko hari ikindi kintu yokora cyo marira akamara igihugu n'umuryango nawe nyene ubwiwe ugasanga arinze asaza arapfuye atamenye yindi impano afise na cyane cyane buryo umuntu ashoboye byinshi rero kubimenya nico kibazo asante sana uno munsi abamenyesha amakuru batari bake sinikuyemwo bariko baravuga ku kijanye Hidden Talent kuko Hidden Talent irafise ni project tovuga yuko irafise
cyo kwitwa technique Yeah. wakoresheje hari akagoboramvye washizemo abandi batari bafise example sinari bwabone ntunzenyi ni ndegabasha ni riri every pro ari karakorana na bed base Yeah. cyo ni cyambere umve ko arakantu ni nk'umuntu yofata donc ni hajya ni nk'umuntu yofata amiri akamushira hamwe na Cori de Magic bien sûr que urabona ko iki kintu wakoze ari kintu mvabye bakora ikintu kizima cyane kirenze aha twitega ibindi rero bishasha kuri wewe apaka yaka kantu kandi nazi ko harimo ubwenge bwishi washizemo ikintu cambere nasanze siri tutwebwe mu Barundi abantu benshi babona ko kwikorana ko ari byo vyiza kuruta oroke jewe ndi umuntu shira imbere abantu gushira ivyumviro hamwe gukundana ndetse no guhanurana kuba nabashize hamwe ntibisigura ko umwe wese adashoboye kandi adashaka gukora ibikorwa vyiwe ariko nashatse muri ya ntumbero dufise kubana dukora umuziki mwiza bashobore gufashanya igikorwa bagikore bakirangize nubwo umwe yokora gahezame mugenzi waza avuga ati ndumva wo kongera mwaka gutya kuko ugerageje kumviriza indirimbo zanje kenshi umva ko beat izana n'ubundi buhinga butandukanye kuko umwe arakora gaheza hama akavuga ati umva hara kandi no kongeramo so twige rero gushigikirana no gufashanya uriya mutima wo kubona umenga ndashoboye jenyene wo kwigunga si mwiza donc uhagarare uyu munsi mu gisagara cha Bujumbura no mu micungararo yaho iyo uri kuratambuka ukabona hirya no hino ugerageje kuraba ahantu buri ngene bagufata nk'umustar ni giki wiyumvira rero woca ukora kugira ngo ushire muri Hidden Talent kugira ngo abantu barushirize kubona yuko ahubwo uri kurafasha Burundi atari wewe wenyine bon ikintu je novuga je piriva kwibeshaho novuga ko ivyo Imana yarabinshoboje kubana je nofungura nobaho mfise inzu mbamwo nziza déplacement nziza ivyo kuri jewe mbambona umenga Imana yarahejeje kuba impezagiza so ikintu burya umuntu haranira ni kuba hari abandi babayeho kubera we kuba hari abandi bishimira kubona we yarabayeho so naciye mvuga nti reka ubu buryo bwanje ndabukoreshe mu kugira ngo nshigikire urundi gwaruka abandi bajene canke uwundi uwari we wese ashaka kubona yuko hari cyo no mumarira niyo mpamvu naguye company yanje kugira uwari wese yiyumvemwo so ndatumirira umuntu wese afite impano iyo ari yo yose kuza muri Hidden Talent company kugira ngo dushobore kumushigikira bivanye n'ico ashoboye uyu munsi Hidden Talent iri mu Kigobe nari nababwiye kuko benshi baramaze kuamenya barabonye press conference heruka guha yabereye mu Kigobe niho wimukiye byagenze gute kugira ngo ubashirire mu Kigobe aho nyene ugacuja munsi ya Rema muri rusangi rero Hidden Talent izofasha benshi kumenya mbega niye yindi impano mfise nigeze menya na cyane asante sana bazenda gushimire cyane hama tukiri ngaho nyene Hidden Talent ikiza hari abantu benshi donc tubacumva projet singiye ku ruhande hariho n'abantu ndazi urabazi donc bavuga yuko iyi Hidden Talent idashobora kuzoba up itazoba glow ngo ibe donc yaguke ubu ubifata gute uri kurabona abaririmbyi bariko barayinezerererwa bamenyesha bakuru baraza abaririmbyi abakinyi b'amareresi abafise impano zigeze zitandukanye ubona wewe ari kiwobwira abantu rero baca intege abantu bafise projet nk'iyi mentalite zo gucana intege ubwa mbere tuzireke ikigira kabiri abantu benshi bafise ivyumviro byo kubona nkaho umengwa umuntu atanguje ikintu bamusabira ko cohomba siyo terambere kuko gihomba cunguka gihomvye nta nyungu bigiramwo ahubwo cungutseho ushobora kubigiramwo inyungu kuko kiba giteje imbere igihugu rero mba mbona ko umenga twoshigikirana twese tugashigikirana kugira ngo duhindure mentalite zihari kuva kera abantu babone ko dukwiye guhagurutsa ikintu kigahaguruka nkuko abandi mu mahanga bikora igikorwa kiduga ndetse kigafasha benshi so hajya hariho studio record wumva ko afise impano kuririmba karibu umuziki mwiza salle de cinéma twifuza ko abantu baza baterama samedi dimanche barorera filme nziza filme zakinywa n'abarundi talent show naho kwerekanira impano numva no hamagarira umuntu wese kuza muri talent show kugira amenye ikindi kintu ciwe cinyegeje so nuko uko ndabibona ego cyane nawe w'impano ufise ntibe yo kumenyesha yo kuvuga amakuru gusa uri nyuma ya kamera ari uvugiriza induru
birakeneye kuza n'imbere ya kamera utwereka iyindi mpano yinyegeje apart iyo uri gukoresha Ego. pana guturenza ugwamo gusa uri hariya Bo jenzoza. Jenzoza umwanya n'umwanya. Uratse ko ibintu ni byacutu. Naho bizoducikira. Bisifike abandi bantu gusa badafite batari bafite ubushobozi bwo kumenya nihe nshobora kuja kumenyekanishiriza impano yanje. Nihe nshobora kuja kurabira sinema ya kinyo n'abarundi. Nihe nshobora kuja gukora umuziki ufise umuziki do karite. Urabyumva? Umuziki ukozwe na Bed Bass ukaba uri kumwe na Lili Every Pro. Kama kawaida. Rero jewe unyitege ngiye kuza vuba. Na urafise impano tukwitege nawe ko hari impano yindi inyegeje ushaka kugaragaza. Munyitege ngiye ntaco nawe uri nyuma ya kamera bazobimenya ni waza niyihe mpano ufise apart yo kuba uriko umbaza ibibazo nk'umunyamakuru ndabona uri nyuma ya kamera urafise impano yo gufirima mubona yankameye neza niyanciye umutwe sawa iyo ni impano yindi tubwire rero impano nawe yinyegeje yindi uwo mufise umva ikintu kimwe ndabona hari abanyeshuri bagukungereye urashaka kuzana umunyeshuri umwe apart yo kwiga atubwire indi mpano afise reka turaba arashobora ninde munyeshuri umwe yumva ko yoza kwereka bogare gendari hazi umwe urabona ko muri abanyeshuri sivyo muvuye ku ishuri rega uyu ni manager harashaka kuza umwe afise impano werekana impano hano yindi ufise ariyo kuririmba ariyo gukina filme hama tugufashe bivuye ku yindi impano werekana wewe bati we kuyapa wumva ko hari impano yo kwerekana aze reka ndakuzanira abantu ni benshi yapiri oya mu banyeshuri nta ufise impano ariyo n'uyu n'umunyeshuri nubona ko yamaze kwambara uniforme okingo ngo nayo matama ngaha njera ari imbere ya kamera sawa ahantu mubona icara umunyeshuri kandi muranasa my friend oya reka ivyo bintu yewe ga abantu muri ko muraraba none sawa umva rero no munyeshuri yamaze kwambura uniforme birumvikana abacambaye uniforme batinya kuzana imbere ya kamera niye impano ufise inyegeje apart kuba uri umunyeshuri yindi je impano no bamfise nuko ndiko ndiga kugira nanje imana inteze imbere ayo n'amashure ayo n'amashure impano nanje mfise yinyegeje niyo gukorera imana wow tugomba rero akorera imana gato avuga ubutumwa asengera abagwaye ibimuga bimuguruke basha amadayimoni aguruke yego sawa sawa umva arafise attention mwavyumvise yari umunyeshure ariko yarafise impano yo kuvuga ubutumwa mugabo ntiyigeze aronka ahantu ashobora kugira gute kuyigaragariza ahubwo mu gicumu reka rero gato hidden talent uravyumva petit ucu ugenda bakorera mu kigobe uyu ni manager ahari hidden talent kugira ngo iyo mpano so reka rero avuga ubwo butumwa gato quelques secondes hama mu makomantere muraza gushirayo muvuge muti wa muntu ya mpano niyo canke siyo kuko twebwe muri hidden talent mu kiganiro cha talent show iyo umuntu yerekanye impano tukabona siyo duca tumufasha kugura isuka akaja kurima akaduga urazi ko president yavuze ko amatongo ari menshi yabuze abayarima rero n'ubutumwa nitwasanga atari bwo nitwasanga ari wa wundi yikenereye inoti muze kwandika muri komantere ati peti ni warangiza amashuri aja kurima twagiye ubwira ubutumwa nganya mutoyi kugira ngo twumve impano ufise hama Yesu ashimwe amen Yesu ashimwe kandi mbanze gushimira mwege muduhaye kano kanya kugira ngo tuvugane amajambo y'Imana ijambo ry'Imana riraryoshe cyane ku muntu aryumviriza kandi ijambo ry'Imana ritabara benshi amen harabakeneye kuryumva ariko bakashira ibiti mu matwi ariko nagwira ndakubwire wewe wo ko mantaza umutima menya yuko Imana igira neza amen oh haleluya hari abantu batabawe n'ijambo ry'Imana turaza abantu benshi Imana yakijije ingwara zitandukanye kubw'ijambo ryayo no kwizera gusa kugatuma utabagwa aturaza Imana yagiye kukidendeze Betesida itabara umugwayi yaramaze imyaka 38 abona ukuboko kw'Imana abona kugira neza kw'Imana amatabagwa nawe nagira ndakwifurize wo buri umunyeshure wo buri umunyakazi Imana igiye kukugirira neza amen mumukomera amazi reka rero umviriza sengera bariko baradukurikirana bose bafite impano batigeze bamenya nk'izina rya Yesu bazimenye baze muri hidden talent basengere gatowe Data mw'izina rya Yesu Kristo Munyanazareti Mana turagushimiye ku bukuru bwawe Mana
mana turakweretse uno muntu wese agifise impano yinyegeje reka mano igaragaze datu ushire ku mugaragaro mana harabananirwa n'uburyo mana bigatuma uburyo bwawe kuko ari buke bagatuma impano zabo ziterekwana mana reka datu bagirire neza reka mano batabare reka mano bugururira inzira reka mano bacira inzira abariko bariga mana reka bige babona akazi reka bige bagirirwa neza reka mana bakiru gutabagwa mana ubaha yandi maso yo kumenya ikiri muri bo mana ubahe mana kumenya ikiri muri bo citekeye kitaboneka data hari impano abantu benshi bafise ariko batazimenya data reka bagaragarize impano bafise kugira ngo bazishire ku mugaragaro data turazi kugira neza turazi yuko utabara mana weretse Dawidi yuko afise ububasha bwo kunesha Goliath yari umuntu akomeye cyane data yari umuntu aganje cyane ariko Dawidi yari umwana mutoya ariko aramunesha reka natwe ibigaragazo byacu data bineshe kuri uno mugoroba tubisabye twizeye muri rya zina ryawe ryera oh haleluya merci beaucoup merci urakoze merci beaucoup Betty witwande wewe hariya kuri kamera kwanza izina witwa gute Mahuba witwa amazina yanje nitwa Aroni nkabamba mu Cibitoke kujya gatatu numero 5 nkaba ndi petit frère wa Bashirano indundi supu y'ubunyegeri nawe bagutazira Mahuba sawa merci Ambiriva yewe mwavyumvise ico nico tuba oya mwavyumvise cyane na wundi munyeshure uwambaye uniforme rero afite indi impano yenyegeje kuja hajya Mabantu mwe n'umugende hajya babahereza ibintu none nta wundi afite impano yenyegeje muri mwe bw'abanyeshure wenda para munashi ni kwiga gusa genda bagwefa n'aba petit bari impano yenyegeje sawa reka naco bazoza kuyerekana naco gusa mwabibonye yuko umuntu ashaka kwabayeho hari impano afise nyegeje atashowe kumenya urana ko asenga neza avuga ubutumwa neza ariko ntaho yari bwaronka ashaka kuvyerekanira so nuko rero Hidden Talent yaratanze akaryo ku bantu bafise impano babuze aho bazerekanira kuza muri Hidden Talent kugira ngo ibafashe kumenya impano yabo yindi ndetse iyo mpano ishobore kumenywa n'isi thank you so much numva nabashimira ego mwakoze Happy River wanezereje ku munsi uri hejuru amakandi iki kintu ubaye n'umuntu wa mbere umuntu wa mbere reka mvuge umuntu wa mbere ashobora gufata ikintu nk'iki akavuga ati jewe ndakeneye abantu bafise impano urabona hari igihe ushobora kugera ahantu donc ugasanga création y'umuntu ni ikintu gifasha abantu bangana barenga ibihumbi n'ibihumbi cyane gose kandi akwipfurize umugisha kandi vraiment bizogenda neza kandi byaragenze neza Imana izokugirira neza hama kajambo kanyuma ku bantu bariko baragukurikirana kuri Musiri Champion TV ndabona ko ibintu byagenze neza cyane murakoze akajambo kanyuma novuga nuko Hidden Talent yaje ku bwawe yaje ku wari we wese yumva ko afise ikintu ashaka kubaka gishasha mu buzima bwiwe so murahawe ikaze kugira ngo tubafashe kumenyekanisha impano zanyu kubabuze ubufasha buboneke kubazi kuririmba babuze aho baririmbira karibu kubazi gukina filime vyanse karibu impano tutakira niyo kuroga gusa niyo busambanye iyo nituyakira impano gariva impano iyo siyo ndakese ijya mpano irarenza impano yo kuvyimvya ubudu umuntu siyo wapi azade sana reka nagushimire cyane okay murakoze Imana ikugirire neza thank you ego reka ndabashimire ndongere ndabipfurize ibihe byiza murabona ko Happy River araberewe cyane anyway mu basore ba mu gisagara ca Bujumbura bagenda mu modoka ikaze ndazi yuko harabarimvye benshi imodoka batoyironka ariko mana we nababwire ko tubakunda cyane rero my name is Bashirano indundi kasura eba supu y'ubunyegeri mavuta y'abademu supu subizi y'unkuye wagwan select na the place in town the number one wagwan atamuzi hama Imana ibagirire neza merci beaucoup bye